Ikaze kandi kuri Igasha TV aho tuganira ku buzima muri rusangi ariko na cane ku buzima bw'abamama b'abarundikazi, abanyarwandakazi, abanyafrikakazi eka ndetse aho muherereye hose kw'isi. Nkaba nitwa Charisse Arakaza, ndi umurundikazi w'umumama w'abana babiri, umwe mwijuru uyundi ngaha kw'isi. Igituma ni presence nuko bijanye n'iyi video ndiko ndakora ko uyu munsi n'iki kiganiro c'uyu munsi, sinzi ko ari ikiganiro ko ndiko mvuga jenyene, ariko ndiko nganira namwe muriko murandaba aho muri mu nzu zanyu canke aho mwicaye mu biro, sinzi aho muri. Video y'uyu munsi rero nashaka kuvuga ku bintu bitandatu nyamukuru umuntu yategerezwa kumenya imbere yuko yibungenga canke atwita mu kinyarwanda. Mu gihe uwo muntu yibungenze ni ukuvuga periode uwo muntu aba afise iyo mbanyi, n'inyuma yaho ibintu bitandatu nyamukuru umuntu yategerezwa kwitwararika. Ntabatebeje, ikintu ca mbere umuntu yategerezwa kwitwararika imbere yuko yibungenga, ukiriko uravyiyumvira utaranafata n'uwo mugambi canke se harya iciyumviro gitanguye kuza, banza wiyumvira uti mbega jewe meze neza ku buryo nshobora gutwara uwo mwana ayo mezi 9 nkamuvyara ata kibazo. Ja kwa muganga wipimishe, just ibintu vya routine, umenye uti parametres ziwanje nizi. Banze wumve d'abord kuri prête mu mutwe, nico kintu ca mbere. Banza wumve kuri prête mu mutwe, est-ce que jewe ndi prête kuzokora ibitegerezwa vyose kuva nkisama gushika mvyare gushika niteho uwo mwana, ndizeye neza ko ndabishaka kandi nzobishobora. Wumve ko wewe nyene wizeye. Hanyuma ica kabiri, ja kwa muganga ufate ayo maparametre, vuga uti tension yiwanje imeze uku, isukari yiwanje imeze uku, imbere yuko uja muri ivyo vyo kwibungenga gutwara iyo nda, kugira ngo bizogufashe mu gihe uzoba wibungenze kuzomenya ko parametres ziwawe zahindutse. Parametres ziwawe ni kuvuga ivyo bintu vyiwawe, ivyo bipimo vyiwawe umeze neza atandufise, uzumenye ko vyaduze canke vyamanutse mu gihe ufise inda. Apana ko uja kwa muganga kugira muganga atangure kuguhaririza ngo aya ngo ntivyaduze ngo ni normal. Abaganga bacu niko bameze ngaha mu Burundi, vyarambaye ko hari n'abandi benshi, ndafise amatemonyage menshi y'abantu vyabaye ko bikimba ko je nimbaza ko ndi jenyene, ariko mu nyuma nagiye ndiga kugira aba recherche, nkabaza abantu, nkaganiriza abantu, sanga sindi jenyene. Imbere yanje hariho abo vyabaye ko, je vyarambaye ko, n'inyuma yanje hariho abo vyabaye ko, hari n'abo bikibako, hari n'uwo twahuye mu ndwi iheze ambwira ko vyamubaye ko. Yaragiye kwa muganga, yarasanzwe afise tension iri hasi, ataratwara iyo nda. Amaze gutwara iyo nda iraduga, haja ko tuntu tubiri gusa, ariko umwana arapfa. Kubera iki? Kubera umuganga yaramuharirije, aramwemeza ko tension yiwe ni normal, ntararengana limite z'abaganga bize mu ishuri. Abaganga mumbabarire, ntaco dupfa kandi sinshaka kubatwara akazi kanyu, ariko gira peut-être namwebwe mwoba ariko babigishije canke ariko akundi muri Afrika turafise ikibazo cyo kutemera, donc kw'ikintu dufise amalimite mu bintu, surtout ivyo twize, ukamenga ni wemera yuko wakoze ikosa canke ni wemera yuko uwo muntu ivyo akubwiye bishobora kuba arivyo kandi watari umuganga, umenga yoba ansuzuguye bongaya. Ariko ntimwibuke yuko n'ubuzima bw'abantu, ntimurabadandaza. Wewe ni wakora iryo kosa canke ni wanka kwemera yuko wakoze ikosa kubera fierté yiwawe, ndi umuganga, ndi docteur, ukibagira ko uwo mwana niyagira ikibazo n'umuntu, naho akiri mu nda ataravuka, n'umuntu kuva umunsi yasamwe. Uwo mwana n'umuntu azogira ikibazo, umuvyeyi wiwe azogira ikibazo kurusha, kuko kuvyakira biragoye cane. Vyarambaye ko, nico gituma ndiko ndabikora. Ni nayo mpamvu nyamukuru nakoze iyi chaîne, maze imyaka 4 ndavyiyumvira, nimvira gukora iyi chaîne. Vyaramfasha igihe, narafashe igihe co gukira, ndafata igihe gikenewe kugira numve ko ndi prête yo kuza kubivuga, kuza kuvyigisha abandi.
sindi umu expert muri ivyo bintu ariko ndifuza ko ivyambaye ko byofasha abandi. Birambabaza iyo mpuye n'umuntu byabaye ko inyuma yanje kandi uwo muntu ugasanga n'umuntu twari dusanzwe tuzinanye ariko nkaba ntigeze ndamubwira ivyambaye ko kugira peut-être wewe bimufashe kwitegura ntibize bimubeko. Ica gatatu rero aho twari tumaze kuvuga amapoint abiri. Ica gatatu, ikintu ca gatatu umuntu akwiye kwitwararika, ja ku muganga azogukurikirana, mubanze mumenyerane, mugiranire iyo relation, umubaze ibibazo vyose, ibiguteye amakenga vyose atacu utinya. N'umuganga niko kazi kiwe, wewe yaramenyereye kubika ibanga, umubaze vyose ataco usize inyuma. Apana ko wewe uja kurondera kuri internet canke ngo uje kubaza abandi bantu. Abantu tugira ama experience atandukanye, imibiri y'abantu si imwe. Jewe nshobora kukubwira ivy'iwanje ugasanga wewe siko bimeze. Nico gituma vyoba vyiza ugiye kubibaza uwo muganga akabigusigurira, canke ukamubaza uti je mbega ko nasomye ibi nibi mu gitabo, canke ko naravye video ivuga kuri ibi nibi, mbega jewe vyoba bimeze gute? Ari umuganga mwiza yugurutse nk'uwiwanje nagize imana zo kuronka, ndamushimira cane. Aca yicara akakuganiriza akakubwira ati wabisomye hehe, wasomye gute, wewe uvyiyumvira gute, uvyumva gute, mukabiganirako. Akakubwira ati jewe uko ndabizi bimeze uku, canke ivyo wasomye nivyo ariko uca ugenda usome n'ahandi aha. Donc akagufasha, akagutahuza, akagufasha, akabana nawe kuva ugitangura urwo rugendo gushika. Hanyuma ica kane, ubahiriza ama rendez-vous baguha kwa muganga. Imisi yose iyo utanguye kuja mu ma consultation baraguha agakaye bakandikamwo ngo uzogaruke igihe iki niki. Nukuri ndabasaba kuvyubahiriza, birorohereza umuganga gukurikirana. Nawe kandi biragufasha kubera mu gihe ugize ikibazo ntiwita ku mwikomo kutubahirije ama rendez-vous. Ariko igihe cose uzokumva utameze neza, ntuzurindire ngo rendez-vous yanje ni mu kwezi kuza ngo reka nzobimubaza ngo canke ngo nzobwira umuganga ko ntameze neza ninaja kuri rendez-vous, canke ngo ni mu ndwiza canke ngo nejo. Oya, ni waba wumva ko ufise ikibazo canke wumva ko hari ikintu kitariko kiragenda neza mu mubiri wawe, nyaruka kwa muganga, ihute ugende uraba uwo muganga gukurikirana, umubwira uti rendez-vous yanje ntiyari bwagere ariko ndumva ko menetse umutwe, canke mu gatondo avyuka nkazungurirwa, canke numva ntameze neza. Uwo muganga ntaca azokugira, ari umuganga mwiza azokwakira, akurabire ko vyose bimeze neza, utaha utekanye. Ikintu ca gatanu umuntu ategerezwa kwitwararika, uwo muganga wawe wagiyeko wumvise utamwisanzuyeko, canke ukumva hariho akantu ku mutima nyene umenga ntiwirekuye neza, wumva umenga winjiye muri kabine yiwe hariho akantu wumva utari yareze, mureke. Nturi oblige, nta kontra mwasinyiraniye, muve kuje kuyundi. Ibintu vyo kuvuga ngo yangu uyu muganga ngo ni naka yamundangiye canke ngo baramundangiye, we abo bantu bishobora kuba vyagenze neza ariko kayi wawe ni yabo ziba zitandukanye. Nababwiye imibiri yacu iratandukanye, uko jewe meze nuko wowe umeze biratandukanye. Ariko ico nzi co nuko ivyo bintu nababwiye, tension n'isukari ni ibintu duhuriye ko twese kandi bigira effet co kimwe ku bana. Cane tension, ivyo bintu naragize ama recherche, narasomye, nasanze mu Faransa biriyo, muri Amerika birabaho, eka kwisi yose birahari. Jewe nibaza ko ndi jenyene ariko maze kubona ko vyabaye abantu, ugasanga umuntu vyaramubaye ko rimwe kabiri gatatu, ntiyiyumviye no kurondera ico bacabitumye, kuko naje kwa muganga umunsi wa mbere, igihe ca mbere ico gihe bimbako nta muntu yigeze ambwira ngo habaye iki. Ni ibintu nirondereye jewe nyene kubera ishavu, kubera nshaka kumenya icambayeko. Ariko hariho abantu, twese ntidufise ingabirano zimwe, hariho abantu umuntu muganga aramubwira ati ntivyagenze neza, vyagenze uku, akavyakira uko. Ego nawe arandusha ingabirano ngira yo kwakira ibintu na ningoga, ariko jewe sinumva ingene umwana wanje yoba yapfuye hari hageze ko avuka, kandi nkaba ntari nigeze numva ko ndemvye meze nabi.
hariho igihe ugwara ukaremba ukaja mu bitaro, hariho abamama bahera ku munsi wa mbere bagisama bakagwara kugeza amezi 9 aheze. Iyo mba rero ndi muri abo nari kuvuga nti naragwaye ngira nkavyumva, ariko sinigeze ngwara ngo ndembe. Ico nzi gusa nagize tension yiwanje yaravuye kuri 10/6 ija kuri 12/8, kandi ku baganga bo barakubwira ngo ni normal, kubera iki kwa muganga batwigishije ko donc limite supérieure, kuko kwa muganga naraciye mu bintu byo kwa muganga gatoyi, kuko experience gatoyi mfise sinshatse kuvuga ngo ndazi byinshi cyane oya, kandi sindi ngaha nk'umuganga, ndi ngaha nk'umumama, ndi ngaha kugira ndabapartage ibyambaye ko donc ibyambaye ko bibigishe. Sinifuza ko sugushaka kwiyerekana cyangwa gushaka kuvuga cyangwa oya, nukugira ibyambaye ko bifashe abandi, bizofasha abandi ntibaze bashikirwa n'ibyambaye ko. Kwa muganga rero hariho ibintu bita ngo ama range no kuvuga ama limite, hariho limite inférieure na limite supérieure ku bintu byose, yaba isukari, tension. Muri tension rero limite supérieure bakubwira ko ari 14/9. Abaganga rero benshi utarashikana kuri 14/9 bakubwira ko byose ari normal, taha muhira uruhuke. Byarashatse no kumva ko ku mwana wa kabiri ndagenda afise 14/9 ku bitaro byo ngaha i Bujumbura, ntashatse kuvuga. Uwo muntu wo muri urgence acambwira ngo taha unywa amazi akanye uruhuke birahera, ariko kubera nari ndabizi yuko byambaye ku bwa mbere, donc hari akantu kaciye kaza mu mutwe, bya bintu birasubiriye. Candataha uwo munsi c'était dimanche soir, nta muganga nari buronke, nta mu specialiste mu gynécologue nari guhava ndonka muri iryo joro. Naciye ntaha ndanywa ayo mazi akanye, ndagerageza guhoraksa kugira numve ko tension yogabanuka, ariko mu gatondo saa moya nari mpejeje gufata rendez-vous yo kuja kwa muganga ku mu gynécologue, ndamwiganira ingene bimeze, acarampa akanini nzoza ndamira ka tension gushika ku mezi ku ndwi 36. Simvuze ko mwese mwoca mutangura kuza murafata iyo miti canke oya, ja kwa muganga wawe muganire. Umvise ari umuganga tugurutse ja kuyundi, niryo kosa nakoze ubwa mbere kandi uravyicuza. Nico gituma vyoba vyiza ubikoze hakiri kare utaragera ku gihe co kwicuza. Icanyuma rero, point ya nyuma ya 6, ikintu ca 6 utegerezwa kwiyubara, utegerezwa kwitwararika. Girisha controle inyuma umaze guheza kuvyara, girisha controle kubera hariho abantu tension yabo iduga cyane bahejeje kuvyara, akaba ata kibazo ca tension yigeze agira kuva gisama gushika vyare, ariko ahejeje kuvyara tension yigaci iduga igasara. Nibaje abantu muzoza mwumva ngo yari yatashe, yari yashitse muhira ngo ariko baciye bamwirukankana muri urgence ngo bamutwaye muri réanimation. Hariho abantu bagira tension iduga bahejeje kuvyara, nico gituma ja muri controle. Ariko nimba bakubwiye ngo uzogaruke après 3 jours muri controle uhejeje kuvyara, wumvise utameze neza, ukumva tension kenshi no mutwe, ukumva ibizunguzungu, uhagaze mu gitondo uvyutse ukumva umenga ukwikubita hasi, ukabona umenga hariho ibintu by'ibifungu mu maso nturi kuraraba neza. Ivyo byose byarambaye ku bwa mbere, ariko nta experience nari mfise, nari bwari ubwa mbere ntwaye inda, kandi nta n'uwari yarigeze abimbwira ko ivyo bintu bibaho ngo ndabimenye. Nico gituma jewe ndashatse kubivuga kugira ntihagire umuntu azovuga ngo ntiyabimenye, ntihagire umuntu azovuga ngo sinarinzi. Umuntu wese azoba yaravye video nizere ko azoyisangiza abandi, ntimwibagire kugira share, bisangiza abandi. Nico gituma umuntu aba yarahezagiwe akagira telefone canke imashini ija kuri YouTube abandi batayifise. Hariho n'abamama baruguru benshi bibako, kandi nibo benshi cane. Nico gituma nashimye kugira iyi channel yanje mu Kirundi, kugira ngo na wa mumama wa hariya ruguru azogira imana akabona iyi video ica ahantu hariho hose, azoshobore kuyitahura, kuko amahosheshe yose nagize nta mumama w'umurundi kazi canke umuganga w'umurundi arabivuga ko cane ivyo bintu ngo abantu babimenye. Nico gituma je nashimye kubikora mu Kirundi, kuko ahandi ugiye kuri Google canke ku yandi ma websites urashobora gusanga ko ibintu byo mu Congereza canke mu Gifaransa canke mu zindi ndimi abandi bazogira amahosheshe bazoshobora kuronka, ariko mu Burundi ni bake cane bazoshobora kugirirwa imana yo kubona
yo kumva ibi bintu. Nico gituma mutokwibagira kugira like, share, comment. No kuvuga share ni mu bisangiza abandi kugira bibagirira akamaro. Ni wavyigumiza ko ntacu uzomfashije, ntacu uzofashije societe. Hari abantu benshi bibako na cane bariya bakure batagiriwe bibako ryo kuronka internet na ya telefone dufise ngo baje kuri YouTube. Hanyuma hari icubaza, hari icuterera, ntimwibagire gusiga message kuri WhatsApp, kuri iyi numero mubona ngaha hasi muri description. Ariko kandi babandi bataragira subscribe ntimuvyibagire kajya kantu kameze nk'uko rectangle kanditsemo subscribe gafyondeko nakaga kengeri ko ku ruhande kugira uzozura bu wa mbere mu kuronka video ibintu bishasha byose bizoca ngaha kuri channel Igasha TV. Ndabahaye ikaze kandi ndabipfurije kuvyara mugaheka. Ciao.